hari abartiste benshi ashobora kuba azi neza ngo azotera imbere ngo mpaka kuriye kuri media kanaka ariko siko biri nimba yarafashe ngo gusinokurira kwa naka ngo reka nkorere kuri za media ngo zikaze ngo zifise izina iyo hari yaradekonye Mwiriwe canke maramutse mwebwe mwese mudukurikirana kuri Inside Bon TV comme d'habitude avec MC de la neza nko byama bibari iyo munsi ndagarutse kugira ngo ushobore kubaha exclusive news dasanzwe wa musora amaze iminsi akora trending cyane ku ma content yo kuvuga abasani muri filime ndundi right now nanje namutumiye kugira ngo nishobore kumubaza impamvu abikora nikibimutera. Yes my brother umeze gute wakomeye ushobora kuba akora dukurikira kuri Inside Bon TV. Ndashima Imana reka manzi ndamutse akora dukurikira kuri Inside Burundi TV. Inside Burundi TV ariko ndarabashimira cyane aho ubona neza yuko n'abafana benshi bariko barayikurikirana cyane ariko nongera ndabasaba kugira subscribe kuri Inside Burundi TV kabisa. Ikananje nitwa MC Gunus kuva kuri Anasia 2 kandi ndabashimira cyane kuba mwantumiye ubwami bwa Inside Burundi TV. Turabona uragwaye ariko naguri muri boja. Ego ariko turagerageza. Ego Yes my brother kugeza isara cyari singo cyangwa bazuza mu rukundo ugira duce kujya mu kigari. Bana byondi singo vyemewe n'amategeko kabisa. Ari abantu Imana izohana ariko kubera ari Imana izohana kubera mwica abana benshi kuri agenda singo vyemewe imbere y'amategeko. Yes ariko urameze neza bana ndashima kweri ndaho kabisa. Umaze imisi kura trending cyane aho ibiganiro byabiko biravugwa cyane yuko Fanny David na Norask baguma bagaruka cyane mu ma content yabo. Bigenda gute kugira ngo wa muri kuri Fanny David cyane na Norask cyane gose? Anovuga yuko si ibiganiro ndiko nakora sinja ku muntu kanaka ahubwo tuko turafasha mu iterambere y'abana bako barakora mu iterambere ry'abana bo mu masine bagiye batandukanye. Hari benshi bashobora kwibaza ati mbega ati hoba hariho ico two badupfana banaka ariko nyana bameshinze yuko nta na kimwe ahubwo gusa nyene ni kwa kundi ukeburana mu rugendo biriho. Kubwiza ukuri umuntu kamubare ati hano wadekonye hano wakosheje isaba neza yuko ushobora guhindura kugira iki kugira benshi nibaze bakurikire iyo ngendo uri kuracamo kugira ukize benshi. Nivyo benshi bashobora kwibaza yuko je no mpfa hagati n'ikina Norask cyane na Fanny ariko umenye neza yuko nta kintu nakimwe kiriho aho uri mediateur mu bisana ni kugira yuko ahubwo impano cyangwa abana bari ku kivi iyo banyereye ku kintu kanaka ahubwo bagire esprit kugira iki no kwikosora ku kintu kugira iki kugira baze kuva ikuzimu bagenda ibuntu. Arabavuze yuko bimwe mu biganiro usanzwe utanga ukunda kugaruka cyane kugira ngo wame uvuga cyane Norask Fanny David kugira ngo waconganishe n'abasanzwe bari muri Burundi Film Academy. Bigaragara ko bavuga ko uruhande bagiye gusanga aho uhagazemo ari uruhande rwa Burundi Film Academy. True bro. Uko ivyo biri mu bishobora gutuma ejo canke gihe dutse hano gasanga barakugonze na characters. Oya ahubwo ivyo bintu biyumvira sinavyo. Sinavyo. Siko kuko tuwafa n'abantu biwanje kandi twakoranye byinshi. Siko Burundi Film Academy nuko nyene abariyo twakoranye byinshi. Siko abo je beraza kuntangaza umufana kana ko umufana ashobora kuvuga ngo naka ngo ari ku ruhande ngo guku ugasanga hari abantu bakubesha ko bariyumvira. Ese nakubesha je na ruhande na rumwe ndimo ahubwo ni kugira dufashe impano z'u Burundi kugira ziduge iki niki je no kubara neza yuko je nta numwe tubanye umubano mubi ariko mugabo muri bo hariho abashobora kunyibaza ku ikindi kintu abo nyene bari muri izo timu zibiri ariko bakibaza ko mengo jewe noba mpengamiye uruhande je na ruhande na rumwe ndimo ahubwo ni kugira dukeburane kuko hari n'ama content nagiye nkora nkebura bari muri Truaf yari nanakoze content niko ndakebura estime kuba mu bodyguard ku kibuga c'indege c'umukobwa mu diaspora sibyo ariko benshi baravuze ati kumengo ngo ndiko ndarengera iki niki ariko uko byari bimeze benshi barabonye yuko ati estime yashoboye gukora ikosa kuko estime se umuntu yogenda inyuma y'umukobwa ngo ari karamu mu bodyguard ko estime afise agaciro afise novuga yuko afise power ikomeye muri cinema bro. Siko ndaza gutangana n'umufana aza kuvuga ngo nakangwa ari ku ruhande rwa
rwa Burundi film canke rwa Truff ahubwo je ndiko mfasha impano ndiko mfasha impano kuko hari benshi tumaze gukorana ibiganiro kuva muri zo temo zibiri ego ni estime nigeze kurondera ndiko ndamusaba ikiganiro anyishura ati jewe ibyi wanje n'abatumiye ko byaranse ko mubizamwe ariko ubu nawe urandondeye bisigura yuko bimwe mu ma content waba warakoze hari cyo bishobora kuba byaramukoze ko cyane ndetse akaba iyo wavyo wabyaramubaye ni ya impanuro wumva woshobora guha abantu bafise iyi nyifato nk'ijya yo bayaragaragaye hari kugira ngo nejo canke yejo nibaze basore kuko ubu tugiye kukugira umuvugizi tugiye kukugira umuvugizi w'abakinyi b'amareresi urabona gushika ino saha ndemeza neza yuko sinema yo mu Burundi iri kuri level gusumba umuziki kuko ugiye kureba sinema yo mu Burundi iteye imbere cyane gusumba umuziki muri 2025 tugiye kureba turaza gusanga ni wo ko baranka opportunity cyane ni wo ko baranka uburyo bwinshi cyane bitandukanye n'umuziki siko ubu muri no minsi turashobora kubura hit naho Sadbien yatuzaniye hit mu muziki siko nivyo ikintu nuhanura bano ba artiste bacu ntuze wumve kumenga urarenze hamuca urengera media bro siko kuko media ni kindi kintu kuko irashobora kugukora urafise account ya YouTube ariko umenye neza yuko hajya ahantu ugeze umenye yuko media zifise ico zakoze kugira abantu bagukunde canke abantu bakumenye kandi na wewe ufise ivyo watanze kugira ziya media zikundishwe n'abantu siko urumva vyose ni 50-50 wewe uri mu artiste ndaza gutangazwa nka estime kuvuga ngo narabatumiye ibintu wowe wabajwe kubera bataje barumva umenga aho biraza kugora kugira tuhumvikane kuko habwo estime aho yarageze ahubwo yaho yegera media cyane kuko timu yirya 60 July yarazimye ntayo tuko turabona ahubwo hari hageze yuko estime asaba ubufasha abantu siko bakagirira amagiriranire umuntu kuko amurondeye akavuga ati Estime ndakeneye yuko dukorana emission hari abantu bazoshika 50 bazumubona Estime akavuga ati jewe ndi Estime itimu yanje yarashoboye guhura n'ikibazo kubera uburyo kanaka siniko ndaje ku kivi yego haraza kuboneka n'abantu bashika kuri babiri bashobora kumufasha ukintu kanaka nuhanura aba artiste bacu ntuzigere uha umugongo media kuko media ni kindi kintu kuko mwese murafashanya mu iterambere ry'igihugu urarundira media kugira gufashe nawe media ikakurondera kugira uyifashe yego uri kuraraba mu byagiye biravugwa cyane hari amwe mu makuru twaronse ndetse navyo twiboneye yavuzwe cyane kuri Rebat Nsoro aho byashitse bamwe mu bamenyesha makuru akababroka ndetse na wewe ukaburi no mu bantu yoba yabrose ni cya kintu bivuga ko nk'umuvugizi mushasha tugomba kwimika je mba numva umengo iyo maze kubroka ubumenyesha makuru iyo blotse umuntu nivyo kuri WhatsApp urashobora kumubloka ariko kariya yiwe urugendo rwe ntuburo kandi murahurira imbere kandi ibikorwa vyiwe ubandanya ubibona ni nkuko jewe naho no bloka umuntu w'umusineaste ni lazima kuri account yiwe ya YouTube nzobona cinema yiwe naho twoshwana gute na kubloka mba numva umengo iyo nzira ubu bitwayemo yo kubloka umuntu ngo none uko mwashwanye mba numva umengo hari ibindi bintu ubukoresheje bizotuma nawe wewe wicuza muri kariyere yawe mba numva kugira ubloke umuntu umublotse kuri WhatsApp siko ariko ku zindi mbuga uzokwa mumubona naho uzoba uri hehe kiretse uci ufata decision kuvuga ati jewe na telefone nzosura gukoresha nkoresha telefone y'amatushi nzosura kubona ibikorwa vyiwe nzosura kubona ibikorwa vyiwe ariko ufise telefone Android ni lazima uzokwa mubona ibikorwa vyiwe mba numva umengo ugeze kuri level kugira ubloke umumenyesha makuru kandi uzi neza yuko muba mufashanya bigiye bitandukanye ukagira hano ukamubloka mba numva umengo hari ibintu bimwe uzokwama wicuza imbere yawe muri kariya yawe yego bamwe mu bakinyi bacu b'amareresi biravugwa yuko hari abakinyi baje muri game ibyo barimo batazi ibyo barimo abayishi bakagenda barataga akariro kuri Manera Films bakavuga ko ivyo akora
ata experience ariko arabishiyamo ndetse umaze kuba upanga n'imisi y'amatournage nkibe bikava ku misi adok tumaze imisi rero niko turamunegera dushoboye kumuyagisha ariko ntaratwemerera mbega kuri wewe nk'umuntu amaze imisi amenera inda ku rukumu ni cya kintu wumva ushobora kuvuga ku kintu nk'icyo abari muri entertainment bakora ibyo batazi bari mu byo batazi bakora kugira ngo abero changement yeze no ngorane ziko zirashobora urazi none yitwa Naki Nakinela urabona ndaza guhagarara ku kote zibiri kote ziwe no ku kote z'abamenyesha makuru bro sindakubeshe Nakinela Manela Films ndaza guhagarara kuri kino kintu Nakinela yaragaburiye media bro ariko yarashitse intege yaragize base nujya mugabo wiho ndi bitege mu diaspora arabaha base abamenyesha makuru ama content kira ku mwanya ariko inyuma yo sinema yibisohotse bro baramutereranye amishe mukuru baramutereranye sinema yiwe ugiye kureba kuri account yiwe ya YouTube uraza gusanga feedback nimbi asigaye nka views ziteye isoni kubera iki za media zahora zimurondera kubera yazihaye content bro yarabagaburiye aba media yaragaburiye media yaraye content media yaraba base yaraba iki niki bese barakora ama media bararonka ama viewers menshi baragira kuri account zabo bararonka amadala bararonka ama diaspora kanaka ariko baramuhemukiye nicyo gituma rero ubu gushikino saha afise umubabaro muri we uvuze ko bamuhemukiye gute bamuhemukiye kuko kijya gihakora base yujya mugabo w'ibitege benshi muri ayo ma media mu bamenyesha makuru yarabahaye base baramupromotinga ariko babo ku nyungu zabo kuri account zabo YouTube zabo zarabagaburiye zaronka ama views menshi ariko gushika ino saha yasohoye sinema urandabira ama stats yabo bamenyesha makuru cyangwa ama promote ni bande bayiposte ahubwo nagira yuko bonamufasha bakanamupromotinga kugira sinema ziyo zirashobora kuronka ama views through asa ku munsi bro what through asa ku munsi hari batakiziraba byo byavuye ku kibiravuga ko ashobora kuba ari umwe mu babaragiye baragara kubamenyesha makuru bamwe kuko kiyagiye cyarondwa na benshi ashabaho rero abo yankira nabo yemerera urumva iyo nayo ni nzirambi iyo ni nzirambi kawaida umuartiste mba numva umengo reka ngaruka kuri kino kintu hari aba artiste benshi ashobora kuba azi neza ngo azotera imbere ngo mpaka kuriye kuri media kanaka ariko siko biri bro sinakubeshe nimba ugiye gukorera kuri media naho woronka ama views 10 bro ajya ama views 10 n'iki n'icubahiro siko naho ugenda gukorera kuri media ifise ababona 1000 bajya babona 1000 niwibaze ngo bajya babona 1000 ngo ni bose bakutse ahubwo hari benshi bazokumenyera kuri YouTube channel bazokumenya kuko batari bakuze nimba yarafashe ngo sinokorera kwa naka ngo reka nkorere kuri za media ngo zikaze ngo zifise izina iyo hore yaradekonye nico kintu ca mbere ahubwo nce mbona yuko catumye abantu benshi bagira iki bamwiyumvira ukundi ashobora kuba kijya gihe abona yuko yari hit akacavuga ati sinokorera ikiganiro kuri media ifise ababone 10,000 10,000 urabizi kuri make yagize ubwibone ari hagitangura abyumva kugira ukwize 10,000 kuri account ya YouTube bro nikindi kintu mu Burundi turabizi mu Burundi turabizi account ya YouTube nimba yarashoboye kugira iyo nzira canke iyo nzira yo kwimama media ibiganiro ngo nuko yaronse hit canke yavumye ivyo menye neza yuko ari byatumye nyene bimucira iyindi nzira yo kuzima ego impanuro wumva wo muhaniza yako muri kana kanya nawe turaca ku mupata cyane akakiraba Nela subira mu kazi Nela n'umwana bro ari sexy Nela n'umwana mwiza ari azkwishira ku mwana kweli kandi afise na shop yo boutique yitwa Manela boutique baririmba bagira bananaza ibintu by'amavuta by'amaparfum tunamushigikira cyane Manela boutique ariko ico no muhanura cyo neragaruka mu kazi wemere uinvestisa amahera kanaka wemere usubize umutawi uzane mu kazi kugira iki kugira usubire mu kazi kuri nyine twabibonye kuko yazanye base abantu benshi batari biyumviye yuko ari base kandi azana base abantu benshi yavugishije abantu benshi
Manira n'umwana ari sexy, ujyana kine n'umwana ari sexy. Muri sinema yiwe n'umwana asa neza kuri screen. Ni mpaka sinema yiwe irabwe. Ico no muhano na coco ni ndasubire ko investisa. Nivyo ariko araja mu bintu byo kurima. Sinzi ko wabibonye. Niyo ya boutique Manira yo kudanaza amaparfum n'amavuta n'ibyo tumana tumushigikira. Ariko turakeneye ya image yiwe muri sinema. Yego. Bro reka tugushimire cyane. Akamo mvotera abarundi ndetse n'abasanzwe bakurikira amwe mu content yawe nakagira ngo kigire ko tunarangiza kino. Bana bamenye neza yuko badukurikirana kuri Anashaga 257 banda bagira subscribe badukurikirana cyane kuko ntaho twimiriwe kuko babikenewe neza yuko duhanura kuko tubona iterambere muri sinema, tubona iterambere mu muziki, tubona sinema muri iterambere muri comedy, eka hanu hose harimo mu gisata cy'imyidagaduro kiretse politique cyangwa n'amashengero ahubwo iterambere ku bana b'igihugu. Ego tugushimire cyane, dushimira buri wese bakomera dukurikira kuri Inside Burundi TV. Murumva yuko ari amateka ku yandi wa musere mwantuma wo muvugizi buho ameninda kukumu agiye gutureta teme. Bigare tubashimire cyane mwone mugasubscribe ko mugira mu update ko amu exclusive cyane wacu rakunda cyane makuru MC Idranese. God bless. Ciao ciao.